umutwe wabo turazahura umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze nibara mu 2015 ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu gwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri mugabo tubashira imbere y'Imana hajya nta kinanira Imana hari higiye bazobona bibahurungukira ko batabizi mugabo duhanura abo babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda kwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu twobahanura yuko bokwigenga ubuntu wo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro igihe cyose bazoba bagifise igihugu kibakingira kibagaburira kibaha amahera kibaha ibigwanisho tuba dufise ibibazo mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abene gihugu bagandagurika mu gihugu